Yes ashimwe. Iyo ni ntaye dufise. Imana ntibesha. Urashobora kwiyumvira Imana ntibesha. Nubundi ntibesha ariko kandi kubimenya ni vy'agaciro. Imana ntibesha. Uno munsi urashobora kubukekeranya. Kavuga ati none vyagenze gute? Imana iragusezeraniye ikintu. Peut-être ko yakigusezeraniye ukiri umusore cyangwa ukiri inkumi none ukaburi kuraraba, uri kuranasaza. Ahubwo ivyo yakubwiye ukamenga n'umwana no kumwana wawe ntivyoshika ariko Imana ntibesha. Dawidi yavuze ngo mba narihebuye iyo ntari kwizera ko nzobona ivyiza vyoraho nkiri kuri nosi y'abakiriho. Ndabaramukije mwese aho muherereye hose ndongera kandi abayikaze muri ca ikiganiro c'ubwiza, ikiganiro aho tuyaga amakuru y'intahe yacu, ni ikiganiro aho igihe cyose tucumvise twubakwa kandi twizera neza ko kiriko kirafasha imitima ya benshi hirya no hino. Ndongera kandi abayikaze ikaba ari rya mbere ubonye kino kiganiro canke ari ukibona ino isheni yitwa IMMORTEL GSJ, urashobora kugira subscribe ndetse ukaactiva cloche de notification kugira ngo uko dushize ko ikiganiro igihe cyose uze wame wakironse. Rero ndonge kandi kubaha ikaze muri kino ikiganiro kidasanzwe aho tuyaga ijambo ry'Imana na cyane amakuru y'intahe yacu nk'abana b'Imana. Nkuko bisanzwe muri kino kiganiro twama tuyaga teme imwe maze tukayagako tugashima Imana. Rero nuno munsi niko bizakugenda. Rero imbere ya vyose reka dushimira Imana ibitangaza yakoze, ko twizera neza ko irikira ibikomeye. Umwaka uri kuragera aho kurangira, turafise intahe nyinshi z'ivyo Imana yakoze, turafise intahe nyinshi z'ivyo Imana yakoze muri uno mwaka, kandi dufise n'intahe nyinshi z'ivyo yiteze gukora, ko na cyane jambo ry'Imana yavuga ngo imigambi dufitiye ni imigambi y'amahoro cyane. Reka dusenge cyo dutangura na kino kiganiro cacu ciza. Mwami Yesu, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye kubana natwe, kandi turagushimiye ko urushiza kubana natwe ko bukene uko bwije. Turagushimiye mwami ko urushiza gukora ibikomeye cyane mu buzima bwacu. Twongera kandi tugushimira ku bwa kino kiganiro. Turagushimiye kugira uvugane natwe, kandi turagushimiye kuri umwizigirwa. Turagushimiye kuza gukorana natwe kandi kuza kudushoboza. Turagushimiye kuza kubaka umuntu wese aza kumva kino kiganiro. Turagushimiye ko ino minota mike tugira tuyagemwo iza kuba ari minota y'agaciro ku buzima bwacu, kandi turagushimiye ko vyose bigenda neza. Ni mwizina rya Yesu Kristo tubisenze twizera, amen. Yes ashimwe. Ndonge kandi kuba ikaze mu kiganiro intahe yacu cuno munsi. Ikiganiro intahe yacu cuno munsi turaza kuyaga kuri teme ivuga ngo Imana ntibesha. Yes ashimwe. Iyo ni ntahe dufise. Imana ntibesha. Urashobora kwiyumvira Imana ntibesha. Nubundi ntibesha ariko kandi kubimenya ni vy'agaciro. Imana ntibesha. Uno munsi urashobora kubukekeranya. Kavuga ati none vyagenze gute? Imana iragusezeraniye ikintu. Peut-être ko yakigusezeraniye ukiri umusore cyangwa ukiri inkumi none ukaburi kuraraba, uri kuranasaza. Ahubwo ivyo yakubwiye ukamenga n'umwana no kumwana wawe ntivyoshika ariko Imana ntibesha. Dawidi yavuze ngo mba narihebuye iyo ntari kwizera ko nzobona ivyiza vyoraho nkiri kuri nosi y'abakiriho. Rero Imana yacu ntibesha. Reka dusome kuri uno murongo uri mu gitabo cyo guharura igice ca 23 ku murongo wa 19. Ahavuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe, ngo kandi si umwana w'umuntu ngo yisubireko. Ivyo yavuze mbega ntizobishisa, ivyo yashinze ntizobikora. Yes ashimwe. Bibiliya tubwira ngo Imana ntibesha, ngo Imana si umuntu. Papa warashaka kugusezeranira ikintu akaguhemukira, mama warashaka kugusezeranira ikintu akaguhemukira. Patro warashaka ko yaragusezeraniye ko muri 2023 itazohera atagwaye promotion ariko ugasanga yaraguhemukiye. Hari umuntu yakwijeje neza yuko niba atangura ijya business uzotegerezwa kunguka, ariko business yaraguhemukiye. Hari uwo wari witeze, hari mwari mwaravuganye, hari mwari mwarateguranye mariage muri no mwaka, muravugana tuno mwaka nuzohera itabaye, ariko umwaka urarangiye ntibiraba. Ariko inkuru nimwe, Imana yo ntibesha. Umuntu ashaka kubabesha ariko Imana ntibesha. Yes ashimwe. Imana ntibesha. Iyo niyo nkuru y'uno munsi. Imana ntibesha. Kuri nonse urashaka kuba uhura n'ingorane zitandukanye ukiyumvira mbega Imana yarambeshe, kuko ndabizi hari icyo Imana yavuze.
hari amajambo menshi uno munsi twogenda kuraba mu makarne yacu hari ibintu byinshi Imana yaduhaye mu mahishurirwa hari ibintu byinshi Imana yatuvuganye nawe hari ibintu byinshi novuga ati wasomye mu ijambo ry'Imana Imana yakubwiye ati ni ijambo riri specific kuri wewe kagumurindiriye ariko inkuru nakuzanye no munsi Imana ntibesha. Rero reka dusome mu gitabo cy'Abikorinto mu gitabo cya kabiri icete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere turasoma ku murongo w'19 dusome no ku murongo reka duhere ku murongo wa 18 yavuga ngo nkuko Imana ari yo kwizegwa. Imana niyo kwizegwa bene data, Imana niyo kwizegwa. Ngo Imana ariyo kwizegwa, ijambo ryayo ntiba ijambo tubabarira ntituvuga ngo ego maze ngoya. Umwana w'Imana Yesu Kristo umwe twabigisha ivyiwe twe na Siruano na Timoteyo ntiyari ngo ego kandi ngoya, ariko muri we harimo ego. 20 havuga ngo Imana ngo ivyo Imana yasezeranye uko bingana muri we niho ego meriri, nico gituma ari we adutera kuvuga duti amen. Ngo Imana ishimishwe natwe. Yesu ashimwe. Ngo ivyo Imana yasezeranye muri yo ni ego kandi Imana ntibesha. Umuntu arashaka kugusezeranyira ikintu akabesha, arashaka kuba atari anifuza no kukubesha ariko bikarangiye akubesha. Gute? Ashaka kukubwira ati mu kwezi kwa mbere nzoguhereza no mafaranga, cyangwa hari nk'umuntu ashaka kuba yakubwira ati mu kwezi kwindwi nzoguhereza no mafaranga, ariko mu kwezi kwindwi hakagera akacagwara, uja kwishuza umuntu ari mu bitaro ntiyakubeshe, ariko muri we ntiyashaka kukubesha mugabo ntiyabishikanye. Ariko Imana nibesha. Imana ngo numwizigirwa, niyo kwizigirwa, kuko ico Imana yasezeranye cyose izogishisa. Bibiliya ngo iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishise. Yesu ashimwe. Imana iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishise. Ijambo ry'Imana izorishisa, ico yasezeranye izogishisa. Muri nyamurongo twabonye ngo sumuntu ngo yivuguruze, oya, ariko ni Imana sumuntu ngo yivuguruze, ariko ni Imana kugira ngo ibishise. Yesu ashimwe. Hari ibintu byinshi Imana yakoze, ku buzima bwawe byotuma uno munsi uyizera kabati by'ukuri Imana ntibesha. Ugiye kuraba uno munsi unasanga uri kuraba mu masengesho wasenze mu myaka iheze iri nyuma. Rero niyo mpamvu uno munsi narinje ndakubwira ati Imana burya ntibesha. Ico Imana yavuze n'ukuri. Imana umuntu arashaka kuba ataguhenze ariko bikamunanira kubera ko uburyo butamukundiye, ariko Imana yo ico novuga ati ico yavuze izogishikana, kuko Imana ntigwara ntisaza ntirwa ntidendebukirwa ntikena kugira ngo igusezeranire amahera hamagere ntibiyafise. Ico yavuze izogishitsa. Rero turi mu mpera z'umwaka, muri zino mpera mu mpera z'umwaka ibidasanzwe birakoreka, kuko twizera neza ko dufise Imana itabesha. Tugira twinjire mu mwaka mushasha. Muri no mwaka mushasha reka twinjirane icyumviro, twinjirane novuga ati igicapo cyuko dufise Imana itabesha. Uno munsi hari nk'abantu bamaze guhemukirwa n'abantu 2 3 4 kuburyo ashaka hari nk'umuntu muhura akavuga ati abagabo bose nta mugabo avuga ukuri ahari, kuko abo yagerageje kwizera bose baramuhemukiye. Undi akakubwira ati nta mugore uwo novuga ati umwizigirwa ba, kuko abo hari n'ugeze ku rugero aho kubwira ati abantu nta muntu w'umwizigirwa bawo. Ego abantu barashaka kuba batarabizigirwa, ariko reka twinjire mu mwaka mushasha dufise novuga ati icyumviro igicapo muri twebwe c'Imana itabesha. None ko Imana itabesha ivyo yavuze izobikora neza cyane. Imana yaravuze ngo imigambi ndabafitiye ni imigambi y'ivyiza, ni imigambi y'amahoro. Ngo ivyo ndabibabwiye kugira ngo mugire ivyizigiro vya kazoza. Imana ico yarakivuze. Rero reka tuyizere, reka tubandanye kandi tuyizere, dusuye kandi tuyizere, kuko ivyo twizera bizodukorera. Turi novuga ati ikintu cyose wizigiye ku Mana izokigukorera. Imana novuga ati iragukorera novuga ati Imana igukorera novuga ati bivanye n'ukuntu yizera.
hari ibintu no musi Imana igukoreye wowe nyene utovyemera cyo ati oya ibi bintu ni hari umuntu yeza kubwira ati ibi bintu ni birozi hari urugero Imana ikoresha k'abantu kuburyo aho bibwiye ubundi muntu afate no ivyo ni birozi ivyo ntibibaho rero ubwo rugezo utayizera ko Imana ntishobora kugukorera Imana nini bibiriva ngo ijuru ni nahana Imana yicaye isi ni ndava y'ibirenge vyayo urumva ukuntu iyo Mana ingana rero iyo Mana izokwihishurira bivanye n'ukuntu we wayimenye tangura umenye kwanza ko Imana itabesha Imana ntibesha mu vyo uri kurakora vyose menya ko Imana itabesha hamufatira irya jambo Imana yavuze urikoresha muri ico nyene nimba ijambo ry'Imana uri umunyeshuri ugiye kwishuri muri ayo mashuri yawe ibuka ico Imana yavuze wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzoba umutwe ni muzoba umuritsi muzoba bimbere muzoba binyuma erega ntiyabesha cyo yavuze n'ukuri kandi kizoshika rero nk'abana b'Imana reka tugende dufise ijambo ry'Imana urashobora kubugwaye ariko kandi wibuke ko yavuze ngo mu mishagu yiwe twakiza ingwara ngo niyo ikiza niba barira ivyaha vyacu igakiza ingwara zacu zose iyo nyene niyo Mana yacu hamwe niyo ngwara nyene iyo Mana twizeye niyo ivuga ngo izo turagiza abamarayika bayo baturinde batuzigame mu nzira zacu zose hamwe n'ubwo rugendo ufise ntugire ubwoba dufise Imana itabesha ushobora kuba ufise ubwoba bwa kazoza ariko inkuru ndagufitiye nuko iyo Mana yacu ntibesha uyizigiye izogukorera ibirengeye cyane ivyo ko bibiriva ngo ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira hari ivyo umaze kwisaba hari n'ivyo yagusezeraniye hamwe n'ivyo vyose bandanyizere iyo Mana ntibesha kandi ntizogutetereza ku buzima bwawe ntizogutetereza ku muryango wawe ntizogutetereza mu rudandazo rwawe muri business ya mu buzima bwawe mu muryango wawe nta hantu na hamwe izogutetereza we yizere iki jambo ry'Imana rivuga ukigumye Aburahamu bibiriva ngo Aburahamu yizigiye ibitokwizigirwa ngo kuko yari yizigiye yuko iyabimubwiye itisubira kuyamubwiye itabesha ngo nubwo yarasigiye yarakahetse yarashoboye kuvyara ku myaka 100 baravyara ufise imyaka 35 ufise imyaka 40 tangiye kwihebura hari wavyaye kuri 90 a double menopause rero vyose birashoboka nta hantu kure Imana itashobora kugukura